biragoye kumenya umupasiteri w'ukuri n'utari ukuri. Nka jewe narazungurutse amashengero menshi jemenga nta mupasiteri w'ukuri twigeze duhura ko jewe nakoze mariage nzosubira gukora mariage ugira kabiri kandi ufise umugabo wagiye ufise umugabo nyene yego ariko narazungurutse hose narabuze umuntu yashaka kunsigurira ibyo bintu nagiye ahandi awandi rero hoho na hanyuma na byace bituma mpebe ibintu byo gusenga nahaswe gupfirayo arasenga kabisa turasenga pe tumaze gusenga atangura urumva hamwe atangura arahaje umuntu abari ku karago gusengera nyene wicaye uko asenga yateranyurirako atangura kuniga urumva atangura kuniga mu izosi nko minduru akavuga ko aho hanari afyonze ko ariho hari amadayimoni ahubwo agaca atera hafyonda gose harageze aho funga ipepo ndavuga ati uko nkomeza gukoma induru nawe niko yibanda fyondagura avuga ko ndimwe amadayimoni kandi narumva nari muzima je nta madayimoni yarandimo yaramfyonza aranja ko munda umuntu aguhonyora ko munda gahonyora nakoma induru ngo hanyene niho biri urumva ico gihe narahaboneye watashe warushe kuri wagusa n'imiti narayifashe mbabara umubiri wose barangiza urana kujya kuntu bagufise urana kujya kuntu ufashe nk'umuhwi ukawufyondera mu ntuzeye ana kupondeka indani niko nari imeze ku buryo umfyonze nk'uko nababara umubiri wose baramfyonze urumva mpakwa gukwera hamwe no kwicara bitakunda yuko nicara yari kora gukindira ko rero harageze aho mba idayimoni nyene ndakira umukino amaze kufyondagura hageze aho ndavuga ati ahantu ndahafira canangura gukoma induru ndavuga ati turagiye ntituzogaruka akabaza mwaje muva he nkavuga none mvuge twavuye he kugira ngo ndabe gusa ko yogira nte yoreka kumfyondagura ngo mwaje muva he nkaje mvuga ati twaje tuva muri Tanganyika kujya kundora tubibona nyene ahantu abasenga nariyumviye ati none mvuge he twaje tuva he reka mvuge ko twavuye muri Tanganyika nkaje mvuga ati twaje tuva muri Tanganyika ngo muragenda murasohoka naje nkakoma induru nyene turasohotse turagiye abantu bari ngaho bose bazi yuko yari amashitani je naringwaye ko je narumva nari inkomeye ahubwo kwari ukungene yafyondagura nka akambabaza kaniga mu izosi nkabura uko nigwanira kuko ngiye gukoma induru yabo yaca bandanya fyonda ahubwo akongereza akavuga ati aha urumva nkuba fyonza hana kambabaza nkakoma induru yaca bandanya fyonda avuga ngo hanyene niho biri ba Joshua urabazi ba Chimamanda ari umupasiteri cyangwa n'umuki Chimamanda ari umupasiteri si umupasiteri n'umuntu kuzuda okay Mbayahaga umunsi umwe nzogerageza tumuhuze na Mbayahaga agusengere imbere y'abantu yisinzi y'abantu bariko baragukurikirana. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi musu dasanzwe n'indi mateka dasanzwe ngira kandi kubana namwe. Nitwa Captain ndabaha ikaze kuri Yaga Tech TV. Nkuko mubizi mwaramaze kuba abantu bacu aba abone benshi turabashimiye gose ukuntu muguma mugira subscribe ukuntu mugira commentaire no ukuntu mugira ama like ku biganiro vyacu. Uyu munsi nashimye guhindura gatoyi nabazaniye Mireille numwe mu bakinyi ba firme hano mu Burundi babikora cane gose kandi vraiment bari ku rwego rudasanzwe afise firme nyinshi hari nizakora ku giti ciwe hari n'izindi akora kina mu bandi bagenzi biwe. Uyu munsi tuza kuyaga byinshi hariyo histoire tuza kuyaga ko bimwe mu bintu vyigeze kumushikira by'aba pasteur babesha aba pasteur usanga basengera umuntu ngo akira imigisha akira imodoka akira ngo cakira nizo tuza kuyaga ko rero handa bacire ku mayange. Mimi turagoye kaze kuri Yaga Tech. Bakoze cyane. Amakuru y'imisi meza fresh sana cyane gose bien Buja wibona gute muri kino gihe?
akazuba hewe ni kenshi. Akazuba shaka zuba vraiment ni kenshi cyane n'abari ko dukurikirana ahantu bose bari bamenye ko izuba ari ryinshi BJ cyane. Harakantu mu kwezi kwa kangahe gabasha mu kwindwi mu kwa gatanu guhera ahubwo mu kwa gatandatu. Mimi nenda gukumbusha na je nenda gukumbuye myaka ni myinshi ego from ibaze na sha. Mimi rero today nari naje kugira ngo dushobore kuyaga kuri bimwe mu byagiye kuba ko mu buzima mu myizere niko bavyita mu kirundi ciza mu myizerere hajya muri filme ngo namwe muraroga oya abakinyi ba filme ni baroga byoshigwe sanga harimo abaroga ariko uburoga no mu buzima musanzwe yo basanzwe baroga ntiyo caroga muri filme gusa. Kora abasani baririmba imiziki nabo nyene barakoresha inganga nabyo abasani bakoresha inganga ba Satubi ba Big Fizo ba Bifesi bandi abo bose harimo abakoresha inganga mungo wangu n'abakinyi ba filme ndi bazarimo abakoresha inganga nk'abandi je sinzi gusa wowe ni wo tubwira oya je ivyo ntavyo wonanga ngo korera ibintu nk'ivyo ntavyo none kuyagayaga ngaha muri kamera none gaje wavuga ko nanje nakoresheje waje bisize inganga wewe izina rya Yesu. Okay karagaciyemwo iyo ivyo vy'inganga nabizanye kubera mvuga ati mu myizerere y'abantu hari ibintu byinshi tugira turahura navyo mu buzima busanzwe ndavuga mu myizerere mu gusenga hari histoire nigeze kumva ndavuga ati reka nze kukurondera ndakubaza yuko ivyo bintu hari cyo uba ubiziko. Hariho nk'ibintu bavuga ngo hariho nk'aba PASTEUR bakoresha inguvu atarizo canke bakabesha barya abantu baba bagiye gusenga mu masengero yabo. Bega aho barimwo kuri canke hari cyo ubiziko? Kapiteri ibyo bintu biragoye cyane. Cyane gose bundi biragoye kumenya umupasiteri w'ukuri n'utari ukuri. Nka jewe narazungurusa amashengero menshi cemega nta mupasiteri w'ukuri twigeze duhura. Nagiye mu masengesho bijya by'amahombi haja gusenga bambona sasa rero urabona unyibonera ukunifitiye nyene ukumbona ucumbona menga ndifise amafaranga naho kumbe ndakenye ndakubititse. Sasa rero ngiye gusenga bambonamwe amafaranga nahoshwe. Ico gihe ndibuka ko nashobora kuba muhira atani kintu na kimwe mfise cyo gufungura urumva hamwe nyene kugira fungure nza kwa kideni kwibotike mugara shika hano nsengera haza mbona umukozi w'Imana arantoye muri babandi w'Imana ivuze ngo gaburira uyu muntu mwambike umurehere hasi gushika ku mutwe urumva umwambike ati niko Imana ivuze. Nanje ico gihe ngira nari fise igitenge kimwe nico ndatwara gusenga nkiyumvira iyo Mana ivuga ngo jewe nambika umuntu nanje ntashoboye kwiyambika ni Imana yaheko nanje nkeneye kwambara urumva nkapfa kuvyakira nkavuga ati reka ndavyakire kumbura inzira z'Imana ziri kwishi hari gihe yonyereka ahantu nzokura ubwo buryo kugira ngo nambike uyo muntu nkasenga ariko nkabura inyishu nkaja gusenga ahandi bakanyereka ko ukazamva ngo sumira stock Imana iravuze ngo sumira stock uyu muntu uyu muntu ari mu bugaragwa rakenye ariko Imana inyeretse wewe ninde yakubwira yuko Imana ikweretse mwabo bantu baba bajya bavugishwa cyane bagiye bigira bavugishwa ko bavugisha abayobozi b'ishengero ujye bavugishwa harimo abantu babavugishwa akavugishwa neza yuko Imana imweretse yuko ntegezwa kugira nte gusumira umuntu nkamusumira stock. Uwo muntu usumira no umuntu aba yaje gusenga canke no mwe mu bantu baba bakorera ngaho nyine nuba yaje gusengeraho nuba basanzwe basengera nawe ngaho oya ndumva nyene baramuhajye muri mu rufunga muko murasenga uzobona atanguye kuvugishwa gacaza akagukora akakuvuga ati we Imana imbwiye urumva Imana imbwiye ati
sumira stock ujya muntu ibaze sha Imana ikubwira usumire stock nawe muhiri wawe uri mu bugaragu ntani kugira ufungure ni kuri hange nkiyumvira ati none se iyo stock nanje ico yimpa basi nopfuma ndayironka basi tukapfuma tugaburana wa muntu bambwiye ngo sumira nkura hehe bikancanga rero abantu babavugishwa rero nuko bitondera cyane nuko bitondera gose okay ivyo bintu byaragushikiye cyane byagiye birakubako mu buzima bwa minsi yose ugenda mbe wewe wagenda ugiye kurondera iki ndifuza kumenya histoire kuno vyagiye birakurikiranya ahambere wagiye iryo shingiro ryitwa gute hari amaja hehe byari bimeze gute nubwo utorudondagura ariko atubwira ati navuye aha nkagenda kugira ngo nuri kora dukurikirana yumve koko yuko atari bihimbano. Okay, ubwa mbere naragiye hambere wari wajanywe niki ubwa mbere nashise umwana kwaye. Okay. Ndavuga ati kanda mutwaye mu masengesho amusengere. Uwo mwana yaragwaye gute? Yabaye paralyze. Okay. Ndavuga ati reka ndamutware mu rushengero bamusengere ndabe ku mwana waje yukira. Aha mbere naragiye ndasenga ho hari pasteri arambwira neza yuko umwana wanje Imana imukijije. Ngira ukwizera ku buryo ngira n'umwana wanje mbonye agize uku navuga ati umwana wanje yarakize. Nabishize mu mutima wanje yuko umwana wanje yakize. Ariko kugeza n'uyu munsi umwana ntarakira. Nagumye ndindiriye yuko akira nyene ndavyizera tuko yakize gusa ku buryo n'umuntu ambwiye ngo umwana aragwaye navuga ati umwana yarakize n'imiti yo kwa muganga ndaheba kuko nari nararambiwe. Nari naravujije kwa muganga ndaruha gutindaho imiti ndayihagarika jewe nyene ndavuga ati ndahagaritse Imana yakijije umwana wanje. Nararindiriye ndarindira n'amasubizayo ijambo ry'abaryarindi nyene Imana yamukijije Imana yamukijije ego ariko nararindiriye ku mwana wanje Imana imukiza ndabura. Aho nja handi ngiye handi gusengaho pastor wewe niho mubwiye ati none ko umwana adakira bimeze gute? Biragoye kugira ngo ugende kubwira pastor ko umwana adakira aca kubwira ngo nukutizera kandi wewe uba warizeye frame. Ubundi iyo umupastor ugiye kumuvuguruza ibyo yakoze amakosa yatakuri wewe akubwira ngo nukutizera kwawe ngo nukutizera kwawe. Aho naragiye ahandi rero ndagenda ndasengaho habyabaye ibyoye byo kuza barerekwa bambwira abo ngaburira bambwira abo nambika birancanga. Ahanyuma nagiye narigeze kugenda hano ariko barambwira ibintu biraba Taki ari kuri baranyerekwa ko ibintu byo bintu ngo uwo munsi mvuye gusenga shitse muhira byaciye biba. Byari bimeze gute gaje ibintu birakomeye gusa nuko pastor yaciye ambwira ibindi bintu biyobeye. Oya manzi umbwire kwanza hari byari bimeze gute hoho wagiye sangapi byari bimeze gute bakwakiriye gute ibintu bakweretswe ko canke ibintu bakubwiye biraba byari bimeze gute? Ohiragiye gusenga turasenga hajya nyene umuntu dimanche oya ari mu yimisi sanzu maze kujya gusenga turasenga mbona pasteri araje uwo muvugishwa araje arandoma ko arambwira ngo urafise umuntu ari hanze ndamubwira ati ntawe mfise ngo je ndiko ndabona envelope we ngugiye kuronka kado ya envelope ngo kandi rero ngo asha ngo muhiri wawe nguri mu bugaragu nta stock ufise ndabubwira ati ntayo fise ati rero je ndabona ejo uzofise stock mu nzu ndavuga ati pastor bigenze gute ati no we nta muntu ufise ari hanze ndamubwira je nta muntu ufise ari hanze nta mugenzi ufise ari hanze ndamubwira toya nta famille toya ati mugaje envelope ndiko ndayibona ndavyakira nyene mvuga ati ndiceceka yavuga ati reka turabe natashe muhira ku mugoroba cantora telefone y'umuntu nyene avuga ati reka ature telefone
nca ndaja kuri Facebook ngiye kuri Facebook ca mbona umuntu nyene yanyandikiye anyandikiye ati mimi bite ndavuga ati ni sawa ca mbwira ngo narabonye aka video kawe wari kurakina comedy n'abakomanda ngo karandyoheye ngo nimba ntiheze ngo ndizera ko ari wewe ndavuga ati ego ni jewe aca mbariya wompa nimero yawe ya WhatsApp ndamuha ubwo nyene ca mbwira ngo mpa amazina yawe ndakurungikira ifana ca ndamuha amazina yanje aca arandungikira nagiye mbona fotoranye n'ama ijya kode niryo rya mbere ngira niryo rya mbere hari hagize umuntu jandungikira amafaranga ari hanze byari riba ijya mbese narizi n'ingene ndayatora byaranananiye ndavuga ati ndo nayo mafaranga ndayatora gute ndabigenza gute ntangura kubaza abandi abo mbajije bamwe bakambwira ibitari byo mbere umuntu nashoboye kubaza neza mu muco yabaye komanda komanda ne baciye mbaza ndamwereka yo acarambwiye ati bigenza uku tugenda amafaranga uce yatora ca ndagenda ndabikora nza mbona dolari ndarirose gajya iyo jya mbere nkoze idolari mu ntoki burya aho naciye mvuga ati mana yanje hano ndanje nagwa ko hano hari imana prem ahubwo naciye ngenda ndakizwa gose no kubatizwa ndabatizwa kuri iryo shengero nyene yego ati jewe ntibikunda yego je ntegezwa kubatizwa hanyene nzoguma ngaha yego berekwe ibintu vyiza umve maze urabatizwa ndabatizwa mu mazi menshi ndadwibira ndumva bimaze kugenda uko mu nyuma basaba barayerekwa ibindi bintu bundi je ndarakunda abantu banyerekwa ngo naho mvashaka ku ahantu hose naje gusenga nashaka nyene bambwira ivyanje numva ari uko ariko kwishurwa kwiwanje umunsi umwe rero basaba arawo muvugisha barasubira aravugishwa wa mu pasteur nyene ya nza numva mbwiye ngo ndabona mariage ngo mimi ugiye kugira mariage ngo kandi mariage ugiye kugira ni mariage yakataraboneka ngo mariage izobiya mbere mu Burundi arambwire ikihemu bujambwiye ko nzoyikorera mu ndege yari pasteur uyo umuvugishwa hariho difference mu pasteur n'umuvugishwa ya rumva ndakangukwa ndamubwira ati pastor aho yari nganye ibujumbura ndakangukwa ndamubwira none ko jewe nakoze mariage nzosaba gukora mariage ugira kabiri kandi ufise umugabo wagiye ufise umugabo nyene yego nzosaba gukora mariage ugira kabiri ibi bintu ntibisiguritse numva ngize ubwoba ndabaza abandi ba mama twari kumwe barambwira ngo ati mariage ziri kwishi ati kumbura hari igihe usanga yakubwiye mariage y'urufu numva ngize ubwoba umunsi dataha ndasubirayo subira gusenga subira kuntora mu bakobwa ngira yaratoye nk'abakobwa bashika je nabaye wa mbere atora n'abandi bakobwa bashika kuri bangahe bashika nko kuri 3 4 gutyo bose ababwira ko abona mariage vuba naje ndimwo siba kugigura ubwoba niho naca ndamubaza nyene mu cengero ry'abantu aho nyene namubarijeho ca ndamubwira ati pastor Josh umugabo kandi naragize mariage shaka usigurira impamvu wontora ego ababona abakobwa birumvikana birashoboka ko bari ivyo none nanje byoshoboka gute ko shaka kugira mariage igira kabiri ati ibi bintu sindabitahura ati subira were kurabe yuko kutavangiwe pastor acambwira ngo uwo muvugishwa acambwira ati je sinavangiwe ahubwo ndaguhaye umubonano uzoze tubivugana ndabigusobanurire neza nagerageje kumurondera kugira nk'umubonano ndamubura guma nkwepa ca ndabona ati ibi bintu sivyo waramurondeye yagumye nkwepa urumva ko yambwiye ati uzondondere ndagumubonano kugira ngo ndabigusobanurire neza
ariko nagumye ndamubondera kugira amumubona nasobanura numva nkeneye ko asobanurira ivyo bintu ariko ndamubura naramuburiye umwanya pe atahohwe rwarushengero uvuga ati reka ndabanza ndaheba ndahagarika nja gusengera hano umva jewe mu ico gihe narabaye mu bintu byo kuguma niruka miga Imana pe kuko hari ikibazo nari ifise nashaka kwibariza Imana nashaka kuyibona vis-a-vis kandi rero impamvu nakunda abo bantu bavugishwa numva shaka basi yuko nobona yuko baguye kuri ca kibazo canje numve barakimvugishijwe cari bagyari bangaji wanje ndavuga ati shaka kuzogwa ahantu kuburyo wo muvugishwa amenye ibangaji wanje riri muri jewe ari nsohorera yongera asigurire ibyo shaka ariko narazungurutse hose narabuze umuntu yashaka kunsigurira ibyo bintu nagiye ahandi aho handi rero hoho na hanyuma nabyace bituma mpebe ibintu byo gusenga nahaswe gupfirayo maze kugenda ahandi rero naragiye baransengera amaze kunsengera arasenga kabisa turasenga pe tumaze gusenga atangura urumva hamwe atangura arahaje umuntu abari ku karago gusengera nyene wicaye uko asenga yateranyurirako atangura kuniga urumva atangura kuniga mu izosi nko myinduru akavuga ko aho hanari afyonze ko ariho hari amadayimoni ahubwo agaca atera hafyonda gose harageze aho funga ipepo ndavuga ati uko nkomeza gukoma induru nawe niko yibanda fyondagura avuga ko ndimwe amadayimoni kandi narumva nari muzima je nta madayimoni yarandimo yaramfyonza aranja ko munda umuntu aguhonyora ko munda gahonyora nakoma induru ngo hanyene niho biri urumva agasenga ngo amadayimoni ngo ndimwe amadayimoni menshi urumva ico gihe narahaboneye watashe warushe kuri wagusa n'imiti narayifashe mbabara umubiri wose barangiza urana kujya kuntu bagufise urana kujya kuntu ufashe nk'umuhwi ukawufyondera mu ntuzeye ana kupondeka ndani niko nari imeze ku buryo umfyonze nk'uko nababara umubiri wose baramfyonze urumva mpakwa gukwera hamwe no kwicara bitakunda yuko nicara yari ko aragukindira ko rero urumva narashitse muhira ndafata imiti y'ububabare ndanamene ku mutwe ndafata imiti kabisa namaze nk'indwi yose ndi mu nzu je ntashobora gusohoka ntunama ntagirane urumva umubiri wose numva menga usa nkaho wagombye kuba paralize none yakubwiye ngo reka gusengera ibi wakasengera amadayimoni nuko kuntu ndiko haragezaho kapitene haragezaho mba idayimoni nyene ndakira umukino amaze kufyondagura hagezaho ndavuga ati ahantu ndahafira canangura gukoma induru ndavuga ati turagiye ntituzogaruka akabaza mwaje muva he nkavuga none mvuge twavuye kugira ngo ndabe gusa ko yogira nte yoreka kumfyondagura ngo mwaje muva he nkaje mvuga ati twaje tuva muri Tanganyika kujya kundora tubibona nyene ahantu abasenga nariyumviye ati none mvuge he twaje tuva he reka mvuge ko twavuye muri Tanganyika nkaje mvuga ati twaje tuva muri Tanganyika ngo muragenda murasohoka naje nkakoma induru nyene turasohotse turagiye abantu bari ngaho bose bazi yuko yari amashitani je naringwaye ko je narumva nari inkomeye ahubwo kwari ukungene yafyondagura nka akambabaza kaniga mu izosi nkabura uko nigwanira kuko ngiye gukoma induru yaca bandanya fyonda ahubwo akongereza akavuga ati aha urumva nkuba fyonza hana kambabaza nkakoma induru yaca bandanya fyonda avuga ngo hanyene niho biri guys muruvuye ko ari intahe ikomeye cyane intahe imwe mu ntahe dukunda benshi badakunda kuvuga kandi ni ibintu byakubaye uyu munsi kwari gushaka kudoma ko pasteur bamwe hariho nabandi ba pasteur badukurikirana bukuri bavuga ati jewe Mireille ndamukeneye
ndamwereke yuko jewe ba Joshua urabazi ba Chimamanda ari umupasiteri canke n'umuki Chimamanda ari umupasiteri umupasiteri n'umuntu kuza okay Mbayahaga hari abapasiteri bamwe bashobora kuvuga ati ndashaka Mimi Mirenda musengere akakubona no muri ekra akabonamo akakuvugishwamo kandi akubona ngaha kuri nuko yazompamagara Mbayahaga umunsi umwe nzogerageza tumuhuze na Mbayahaga agusengere imbere y'abantu yisinzi y'abantu bariko baragukurikirana reka ndabamara inyota bariko baradukurikirana bibaza ati ngo Mireille twomuronka gute mu kiganiro gikurikira tuzobabwira ingene ushobora kumuronka Mireille tuzobabwira ariko ikintu kimwe no kubwira mu n'umwana uko simbira ku rubuga rwa YouTube uze kuraba filme ihiruka gusohoka yitwa Ikaramu yigiye maze uyirabe urabe ingene kina movie and then ubutani tuzoza tubabwira ati murashobora kumuraba kuri Instagram, Facebook, WhatsApp tuzozibaha mu ndwi iza. Merci Mireille. Bye. Bye bye.